Mu myaka ya 99 ibihumbi bibiri na rimwe 2002 niho natanguye gusengera muri Zaburi ya 90 kuva ku murongo wa 15 niho havuga ngo Mana uzutunezereza umunezero twibagiza imibabaro twagize. Ndasenga iyo Zaburi ndavuga nti Mana burya erega birashoboka ko hari umunsi uzonezereza umunezero nyibagize iyi mibabaro nagize. Mwari muzi yuko jewe nezerwa mu Mana, jewe nkitwa utigeze ababara, nkitwa utigeze agira umubabaro n'umwe. Eka na n'uyu munsi jewe numva nguwe neza. Imana ni Imana ishobora kukunezereza umunezero ukwibagiza imibabaro yose wigeze kugira. Ni uyu niwe mwungere wacu yaturagiye. Rero nariko ndakubwira ngo ukaba warakenye umunezero, irashobora kukunezereza kw'iyi mpera y'umwaka, umunezero ukwibagiza imibabaro wagize. Kandi nagira nabigusabe ngo niwemerere Satani iyi minsi isigaye kwa kunyaga umunezero, niwemerere Satani iyi minsi isigaye kwa kunyaga amahoro. Hagarara neza ku maguru abiri, unezerwe mu Mwami, ugira ishimwe kuko hariho abapfuye benshi ariko we uracyariho. Mbega kubera iki Satani atwibagiza yuko tugihumeka haba hariho ivyizigiro? Erega ugihumeka haba hariho ivyizigiro vyo kubona ukugira neza kuhoraho muri ino si y'abakiriho. Haleluya. Zaburi arandika ngo mba narihebuye basha, ngo mba narihebuye muri Zaburi ya 27 aravuga ngo mba narihebuye yo nizera kuzobonera kugira neza muri ino si y'abakiriho. Naje ubwanje mba narihebuye, ariko noneho nukuri nkihumeka muri ino si y'abakiriho nzobona ukugira neza. Nama ndakubona kandi nkihagaze ku maguru abiri ndacyabona ukugira neza kuhoraho muri ino si y'abakiriho. Nawe ugihumeka ntiwihebure.